Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba hari amakuru cyane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi niho tugira gutangurira amakuru yacu, aho uwahoze haramuswa ishirahamwe Parseme ariwe Faustin Ndikumana hamaze iminsi atumvikana neza na neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko ashize habona ibitagenda neza mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'ivyo rero hacicikana inkuru zivuga ko isaha n'isaha uyu urongo ishirahamwe Parseme ashobora kugandagurwa, ariko kandi ngo bikazokorwa byitiriwe isanganya. Amakuru dufise kandi havuga ko hoba hari ikete uyu urongora Parseme cyangwa se Faustin Ndikumana yaba yarandikiye nyine wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu, abamenyesha ngo ico yoba agirazire, ndetse akavuga ko mu gihe iryo kete rizoshirwa habona President Ndayishimiye nawe ngazoca bamuca umutwe. Naho mu yandi makuru kandi muri Burunga ho abantu babiri baraye bahitanwe n'isanganya ry'imodoka, abantu 22 barakomereka cyane bikomeye. Ayo makuru kandi turoza kwibandaniriza kubijanye n'ikibazo cy'ubwoko mu Burundi, aho uyu munsi ngo hatwara abahutu nose ngo bamerewe neza, ngo mbega abatutsi ku ntwaro yabo ho ngo bari barohewe bose. Ni gute ngo hari abatutsi bishwe inyuma y'igandagurwa ryandadaye igisirikare n'ikibatabare? Muri iyi nkuru yacu rero dukesha Ejo Heza yo kuwa 20 mu Kakaro mu mwaka uheze 2024, turaci irya nino ivyo bibazo tubandanye tubibashikiriza. Nido tutanguriye Burunga, abantu babiri baraye bahitanwe n'isanganya ry'imodoka, abandi 22 barakomereka bikomeye cyane. Iryo sanganya ryaraye ribaye igihe cy'isaha 5 z'ijoro y'uwa gatanu, aho imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yariko yerekeza muri komine Nyanza ivuye mu Rumonge igeze muri zone ya Mukungu yahushije ibarabara maze ikorokera hafi y'ikiyaga ca Tanganyika. Abantu babiri baciye bahasiga ubuzima, nayo abandi 22 barakomereka cyane, ubu bakaba bariko baravurirwa mu bitaro vyo ngaha Nyanza. Amakuru ava ahabereye iryo sanganya amenyesha ko abo bagize isanganya bari bavuye ku maziko y'abana babiri baheruka guhura n'isanganya batwawe n'amazi yatewe n'imvura nyinshi. Naho yari makuru ikibazo cy'ubwoko mu Burundi, hese uyu munsi ngo hatwara abahutu. Abahutu none se ngo baramerewe neza, mbega abatutsi ku ntwaro yabo bo bari bamerewe neza bose? Ni gute hari abatutsi bishwe inyuma y'igandagurwa ryandadaye igisirikare ntikibatabare? Iyo havuzwe umugambwe umuhari cyangwa se umugambwe CNDD-FDD, abatari bake bumvamwo ubwoko bw'abahutu kuko aribo babonetse cyane mu ntagoheka ku rugamba, abari abagwanyi b'uwo muhari. Ariko kandi ubuzima bw'umuhari nko gufungurira abagwanyi, kubavuza, kubambika, kubaha ibigwanisho n'ibindi bitandukanye, byose byakozwe n'abarundi batandukanye, harimo tse abo mu yandi moko canke mu yindi migambwe. Nico gituma rero CNDD-FDD ari bisigura inama y'abanyagihugu iharanira demokarasi. Kuki abo mu yandi moko abo mu yandi moko bashigikiye urugamba rwa CNDD-FDD? Ico benshi bihenda ko ni ukwibwira ko mu ntwaro zitirirwa ubwoko bw'abatutsi, abatutsi bose bari bafise uburinganire ndetse na demokarasi. Duterera amaso inyuma.
mu rwimo rwabaye muri 1993 harakozwe ihonyabwoko ryakorewe abatutsi kandi bigizwemo uruhara n'abatutsi nyene. Ni ibyabaye bene umuryango babona, ariko kandi bivugwa n'abarundi bake. Gutegura gutembagaza ubutegetsi bwa Melchior Ndadaye yari yaherutse gutorwa by'agateganyo, byateguwe kenshi, birageragezwa kenshi, biza birapfuba, bisiguye kandi ko Ndadaye ndetse nabo bari kumwe bari bamaze kumenya ko umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa. Hari abo mu ndongozi za Frodebu baciye bategura kwihora igihe cose akagwi kava muri Iprona kari gushira mu ngiro ubwo bubisha. Uko kwihora ntikwahurizwa ko na bose mu bava muri Frodebu, ariko kandi hariho akagwi kabishimitse ko gushika aho gaha ibigwanisho, imipanga, amacumu, imyambi, imiheto abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu bitwa ko bayoboka Frodebu, ngo bababwira ko nibabarya akara bazoca birara mu batutsi begereye bakabasasika. Izo nteguro zose rero abo mwiperereza ndetse no mu zindi nzego z'umutekano zari ziganjemwo abatutsi bari bazi neza ko bari babizi neza, ariko barinumira ntibabiburira abatutsi bene wabo. Igituma ako kagwi rero k'abatutsi bava muri Iprona bataburiye abatutsi bene wabo ko abahutu bahawe ibigwanisho byo kubamara, nuko ako kagwi kafashe ingingo yo gutanga ikimazi bene wabo kugira ngo ako kagwi nikamara kwica inzego zatowe ngo kagatembagaza ubutegetsi, maze abahutu ngo nabo bakihorera ku banyagihugu b'abatutsi ngo bizoce bihwaniramwo. Gutyo rero ngo ntawe uzokubahuka gushengeza uwundi, kuko bose bazoba bajejeta amaraso y'abarundi bene wabo. Igikuru uwo mugambi w'ako kagwi kari kinyegeje muri Iprona ubu ube wagiye mu ngiro. Ikimenyamenya ko ihonyabwoko ry'abatutsi ryagizwemo uruhara ntangererure n'abatutsi bene wabo, nuko guhonya abatutsi byakorewe mu bice bitandukanye by'igihugu, hamwe ndetse wasanga hegereye amakambi ya gisirikare, ariko abahutu barishe abatutsi b'abasirikare barorera. Mu ntahe nyinshi zatanzwe n'abacitse kwicumu baremeza ko abashoboye gushika ku marembo y'amakambi ya gisirikare barokotse, ariko kandi hari abo byananiye kuhashika kubwo uburuhe bagize biruka bahunga bava kure, canke ngo bakabategerera mu nzira bakabagandagurirayo nko ku metero 100 z'irembo ry'ikambi, abasirikare barorera nta kurasa nta kwamira. Inganda zimaze gutikira niho ka kagwi kica Ndadaye nabo bari kumwe kaha itegeko abasirikare ryo kuja guhiga zina muhutu wese bamucishe ku ubuhomba. Ako kagwi rero kabikoze kugira ngo kaze gahende abatutsi ko ngo kabatabaye. Nyakagwi nyene kamaze kubona ko ubwo bwicanyi ngo bubandanije ubwo bukorwa ngo n'abasirikare bizoboneka ko hari abategetsi babifisemwo ukuboko, ngo haciye hategurwa urwaruka rw'abatutsi bababatiza Sanze Sheke, aba ari bo ngo bahabwe ibigwanisho kugira ngo babandanye guhiga abahutu. Abahutu babonye atagitabara niho benshi bahunga igihugu, bahongera mu bihugu bibanyi, abandi baja mu gushinga imihari yo kwirwanako. Bimaze kumenyekana hose ko kakagwi k'abatutsi ariko kahaye ibigwanisho urwaruka kugira ngo rwisige amaraso ya bene wabo, ako kagwi kaciye gafata ingingo yo kuzimanganya urwo rwaruka mu kubagandagura kugira ngo gahuma amaso abahutu n'abakungu ko kafashije kugarukana umutekano. Umusore w'umututsi yari muri Sanze Sheke atarafise umuryango uzwi canke wifise kugira ngo bamuhungishe canke bamunyegeze, yaragandaguwe.
abatutsi baba barahekuwe irya kabiri bikozwe n'ako kagwi kiyita imfura z'abatutsi. Iruhande y'ubwo buhemu bw'ako kagwi kava muri iprona bataye abarundi mu njyane bakabamarira urwaruka. Hari hasanzweho kandi amacakubiri y'intara mu buzi bwa leta ndetse no mu nzego z'umutekano ndetse no kwivuna abansi, aho wasanga uwitwa ko ari umututsi ariko atava i Bururi ataco yaronka nubwo yaba akwije ibisabwa hatabanje guhabwa umunyabururi. Harageze aho hamamara imvuge yagira iti umuhutu w'i Bururi asumba umututsi wo mu zindi ntara. Uretse abatutsi b'amacakubiri y'agahehera barahiriye gushigikirana no mu macurantembe solidarite negative. Abandi batutsi b'icabwenge bahavuye batahura ko hatica ubwoko ahubwo hica ubutegetsi bubi. Ibyo byose hamwe ndetse n'ibindi tutabondanya tuvuga ariko abarundi benshi bacibuka, nivyo vyerekana ko abo mu bwoko bw'abatutsi nabo batari borohewe bose, nubwo wamengo ico gihe hari hatwara bene wabo. Niho rero umuhari CNDD-FDD umaze gusagaza inyigisho zawo zihetse imigabo n'imigambi yawo, hagera aho abatutsi babona ko bakwiye kuwushigikira kugira uze ngo kubakora ko utwo tugwi tw'abatutsi ndetse n'abahutu bamaze abarundi kubw'inyungu zatwo. Amakuru avuga kandi ko uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwari bwarashizeho imigwi y'abanywanyi yari ijejwe gucungera uturere twabamwo abatutsi benshi kugira ngo ntihagire abiyadukiza bava muri FDD canke bava mu yindi mihari baje gutera ubwo burere mu ntumbero yo kwihora. Ariko kandi byarashitse zimwe mu ntwazangabo ziraca mu ryahumye uburongozi bw'umuhari ziragaba ibitero mu bice bimwe bimwe. Uguta abihuriza ko mu ndongozi z'umuhari ivyo biri mu vyatumye hari abagiye bariyonkora kuri CNDD-FDD iterekwa ivangura iryari ryo ryose. Ngizo zimwe mu mvo zatumye umuhari CNDD-FDD ushigikirwa n'abarundi bo mu moko yose, intara zose, amadini yose, eka n'abanyamahanga ntibasigaye inyuma, kugeza aho uwo muhari wamamaye mu makungu ivyo yindi mihari itashitseko, kuko hariho imihari yamenyekanye mu Burundi ko mu Burundi gusa izigize ngo irinanata naho ikagarukira mu bihugu bibanye gusa. Umuhari CNDD-FDD umaze gushika mu gihugu warabonetse uhurumbirwa n'abarundi itsinzi baratanguranwa mu kwinjira kandi ata agahato vy'ukuri wari umugambwe abarundi bafisemwo icizere. Aho uhora yanikiye ntibwuma, aho umworo yanikiye ntibwuma. Kuko imigabo n'imigambi vya CNDD-FDD abarundi bari biruhukije ko bagiye bashika kuri za ndoto Rodoviko Rwagasore ndetse na Melchior Ndadaye bari baraharaniye, nkako mu ushiki wa Rwagasore ariwe Pora Iribagiza mu mwaka wa 2005 yarijeje abarundi ko ibyo musaza we atabashikanye ko kubera abasi b'u Burundi batamuhaye akanya ngo CNDD-FDD n'indongozi zayo bazobibashikanako. Vyari imboneka rimwe kubona mugambwe uhurumbirwa n'abarundi b'amoko yose, abaganwa, abahutu, abatutsi ndetse n'abatwa, inyuma ya iprona yari irongowe na Rwagasore. Inkwezi yikwegeye akarambaraye bivuye ku bubegito bwabo n'ubwenge buke twaturwi twababwiye haruguru
twarababajwe n'iryo hinduka CNDD-FDD yavuga ko izaniye abarundi. Niho izo mburakimazi zarondera uko zisambura CNDD-FDD mu kuryanisha abanyamugambwe bakoresheje Petero Nkurunziza. Mu majambo afobetse, Reverien Ndikuriyo ahora avuga ko CNDD-FDD ari co gihugu abatamu utahuye bakamusamira hejuru, burya aba avuze ko umugambwe uri ku butegetsi ari co gihugu kuko niwo ufata ingingo zose zigenga ubuzima bw'igihugu. Vyumvikane ko iyo umugambwe uri ku butegetsi uhungabanye n'igihugu cose kirahungabana, nivyo twese twibonera. Igihe izo nyanka Burundi zafasha Nkurunziza gusambura uburongozi bw'umugambwe, zari zibaza ko CNDD-FDD izoca itembagara igasanzara, ariko ntibamenye ko ishobora gutembagara igahitana igihugu. CNDD-FDD wari umugambwe mushasha mu maso y'abarundi, byarabagoye gutandukanya ukuri ni ikinyoma, kuko hari ngo mwifurufumbi ndetse ry'ingorane gutahura byari bigoye. Ariko kandi ubu benshi baratahura ko abatovye itunganywa ry'uburongozi bw'umugambwe mu mwaka wa 2007 bakwegeye akarambaraye abarundi ku buryo uwo munsi bariko bararira batagira uwo bayaha. Amakuru dufise kandi yemezwa n'abatandukanye bari muri CNDD-FDD bavuga ko kuva ku rugamba gushika n'ubu umugabo atinyitse yubahwa avuga bakumviriza cane canke bagashira mu ngiro ari Hussein Rajab bita Muze. Ayo makuru nyene havuga ko ikibabaje cane kigatera agahinda ari uko kubw'amacakubiri y'amadini n'amoko abarundi benshi bamuciriye ko amate bamucira urwa Pilato, bamusabira guhura n'akaje karamana igihe yariko arahangana na twatugwi twakoresha Nkurunziza mu gutoba umugambwe n'igihugu. Abenshi mu kwipfuriza inabi Rajabu ntibari bazi ko ari we yari umutwe w'ivyiza byategekanywa na CNDD-FDD ko niyagenda azojana n'imigambi yiwe, hagasigara amabara, ivyandiko n'ibimenyetso, umugambwe ugasigara nk'izina. Ikimenyamenya abarundi benshi barahenzwe ko kwinjira muri CNDD-FDD ari rwo rukiza, ariko kandi abishwe na kigoyi abariko bararira ko ubukene n'ubuzima buzimbye bibageze ku ukamirampeke baririra mu mwambaro w'uwo mugambwe. Ico benshi badatahura nuko umugambwe atari amabara canke birya vyandiko, umugambwe ni ivyumviro, ugaca ugira indongozi zihagararira ishirwa mu ngiro z'ivyo vyiyumviro n'imigambi. Aya makuru kandi avuga ko Hussein Rajab amaze kubona ko abarundi bamwe bamwankanye n'ivyiwe, yabaye nka wa muvyeyi yabwira umwana ati ndaguteze gashiga irakunzanira. Umwe mu ubegereye Hussein Rajab bahoranye ku rugamba yatubwiye ko ata munsi n'umwe hazigera hagira igihinduka mu gihugu ca CNDD-FDD igitwarwa kwidakozwe na abeneyo. Yavuze kandi ko bivuye ku bwenge bwiwe no kugendera ibanga ntangere utopfa kubona ko Hussein Rajab akiri igihangange muri CNDD-FDD kiretse uzi amabanga ya politike y'u Burundi. Yatanze akarorero ati Hussein Rajab niwe wenyene bagumya banga Nkurunziza yahiga atafuswe mu mugambwe CNDD-FDD kuko ibihangange byaratse ko Nkurunziza ashika kuri iyo ngingo. Bisigura ko Hussein Rajab akiri umunyamabanga yemewe n'amategeko ya CNDD-FDD, agifise uburenganzira ahabwa n'amategeko nk'umunyamabanga
ariko kandi ni nk'umugumyabanga, ariko kandi ni bake babizi canke babyibuka kandi birafise ico bigamije. Yongeye avuga ko ico benshi batazi Hussein Rajab ari we mwenyene ngo rirya atongo parcela ingoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yubatswemo i Bujumbura kandi ari iwe, ifise impapuro ndangatongo zaho kandi ko ata numwe afise uburenganzira bwo kugira ico abivuze ko ngo naho yoba ari umunyamuryango wiwe kuko Rajab afisemwo izindi nteguro zibanga. Ikindi kidasanzwe twamenye nuko mu myaka mikeya iheze umugambwe CNDD-FDD wagize ikibazo c'imiduga irerura abakuru b'umugambwe mu ntara bivuye ku ukunda amafaranga cane. Abitwa indongozi zawo byarabananiye kuja hamwe ngo kugira ngo batumeko izindi modokari. Niho Hussein Rajab ubwiwe yafata ingingo ko imiduga yahoze ari iy'umugambwe IPD zigamibanga, imiduga uwo mugambwe wakoresheje mu myiyamamazo ya 2010 yo mu bwoko bwa Mitsubishi yari ibitswe mu rugo rw'umwe mu nshuti za Hussein Rajab i Bujumbura, yojanwa ikakoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD kuko byose ari byiwe. Kubwo kugendera ibanga kwiwe kugira ngo ntibimenywe na benshi, Rajab yabwiye abo muri CNDD-FDD ko bikora mu ishusho ry'uko iyo miduga yafashwe n'igipolisi kugwagiriza Rajab ko ariyo yakoresheje mu guhungabanya umutekano. Iyo miduga kandi ikaba yaciye isigwa irangira ishasha ija ku kivi c'umugambwe CNDD-FDD. Haba mu mugambwe IPD zigamibanga bavuze ko banyazwe, haba muri CNDD-FDD batonganijwe no gukoresha imiduga ya IPD, ntawa akuye ko n'umunwa, bose barabye hejuru nkaho atacabaye. Ikindi twahamenyeye nuko twahamenyeye benshi batari bazi ni uko burya mugambwe CNDD-FDD n'uburongozi bwabo ari bo ngo bashinze umugambwe IPD zigamibanga muri 1996. Ni gutyo rero umugambwe IPD zigamibanga ahanini ugizwe n'abahoze muri CNDD-FDD ni ibiharuro by'ubwenge byakozwe. Uwaduhaye kandi amakuru avuga ko yashinze intahe ko Hussein Rajab yigeze kumutuma icuro zishika 3 kuburira abo mwiperereza nabo mu gisirikare bahoranye muri FDD ku migambi yo kugandagura Nkurunziza yariko irategurwa na bamwe mu bagize twatubwi twavuga haruguru. Yavuze kandi ko mu nyuma we nabo bari kumwe babajije Hussein Rajab gituma atabara Nkurunziza kandi ari umwasi wiwe. Yabishuye ko Nkurunziza ari uwabagumyabanga, ari nabo bamufise ko uburenganzira gusa kandi ko atawundi numwe afise uburenganzira bwo kugira ico akora ku bya CNDD-FDD kiretse igihe ari beneyo babigizemwo uruhara. Abashatse gusambura CNDD-FDD bakoresheje Nkurunziza ntibari bazi ko bariko barakwegera bene wabo. Abarundi ntibatahura ko bariko bazira ubukunzi bw'inda bwa bamwe muri bene wabo binamuye barayakubita basanga bayitarukirije ko ngo bayatarukiriza no kuri bene wabo. Mu nkuru zacu zo hanyuma tugiye kubayagira utwigoro abo muri CNDD-FDD bakoze kugira ngo basubize igihugu ku murongo, ariko kandi abagize twatubwi barabitoba. Byose tuzabandanya tubikorera amatohoza, tuzabibashikiriza ku buryo bw'idonido. Rero mashimire mwese muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro ko turabashikiriza kuri saa dusuzire ngaha, tuzosubira n'ubundi makuru araza kubageza ko kuri n'umunesha kuri mukuru cyane muri DNS Isange TV, nibashikiriza amakuru bageze ko muri rw'Ikirundi.